Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzaguruka hanini ko ariko aravugwa mu gisata ca politike be no mu bindi bisata vyinshi bigiye bitandukanye. Ni mu gihe bamwe bavuga yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yoba afise ubudahangarwa bukomeye cyane muri iki gihe ku ntwaro y'umugabo wiwe Varisito Ndayishimiye. Hakaba hari imvugo isigaye ikundwa gukoreshwa cyane n'abantu benshi batandukanye, ati urazi ko njewe ndi inshuti ya Mukaneva. Mu minsi iheze nibwo Colonel Alfred Innocent Museremu yahabwa amabanga mashasha ndetse n'ikibanza gishasha mu gisirikare cy'u Burundi, akaba arahawe amabanga rwose azotuma aronka amakuru menshi arabana n'igisirikare. Nako vyagenze kandi kugira ngo Gabriel Nizigama bataziratibiya nawe aronke amabanga mashasha. Hari imvugo rero iriko irakomera mu Burundi muri kino gihe, kwitwa inshuti ya Angelina Ndayishimiye bitera bihinduka ubudahangarwa mu gihugu. Mu myaka iheze y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD abanyamafuti birata ko ari abakozi b'iperereza, ati urazi njewe ico ndi, urazi ko nkora mu iperereza. Iyo benshi bavyumva bari hanze y'igihugu vyahora bibatwenza kuko umukozi w'iperereza akomeye ni umukozi atazwe. Mu bisanzwe uko ni kwari ukwigamba ko baza akazi k'iperereza, ahubwo babigamba ko bashoboye kukwica atankurikizi. Ari naho havuye ko imbonerakure ziyemera ziha amazina y'ubwicanyi nk'uko bitangaje kumva harimwe bagiye biha amazina y'ubuhizi muri ivyo bikorwa bibi. Hari abandi rero wasanga biyemera ngo bakorana na General Adolphe, abandi bakita abo kwa Mutama n'andi mazina tudashoboye kudondora ngaha. Mu ntwaro ya Perezida Ndayishimiye abantu ntibacigamba ngo ni ibihangange mu gihe umukuru w'igihugu we asigaye amaramazi washatse wese kandi akabikorera ku mugaragaro. Abategetsi bose batera bagira ubwoba, ntawuzi umunsi n'isaha wo kwambara ibara. Ubu ukomeye yifuka nyabona Angelina Ndayishimiye. Mutere ivyo bikorwa bite nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru yacu mu buryo burambuye. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo utoshikirwa nayo dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Muti bimeze bite nkuko natanguye mbivuga, kuba inshuti na Angelina Ndayishimiye rwose biguha ubukomezi muri intwaro ya Perezida Varisito Ndayishimiye. Reka tubitangurire gato kuri Colonel Alfred Innocent Museremu yaronkejwe amabanga mu minsi iheze. Ni mu gihe Colonel Alfred Innocent Museremu ubwo atari yabona aya mabanga cyangwa se atari yashirwa muri iki kibanza yashizwemo mu minsi iheze cyo kuba umunyamabanga ntayegayizwa mu nama nkuru y'umutekano w'igihugu, harigeze gukwiragira amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi yavuga ingene Colonel Alfred Innocent Museremu akengera abakoresha biwe muyinga ngo ntibangana kubera ko yari inshuti ya Mukaneva. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, Colonel Alfred Innocent Museremu yari igihangange koko. Umukuru w'iperereza mu gihugu hagati DDI Museremu yaricaga kiza, yapfungwa ashatse wese, abo ahagaritse yabakoze ico ashatse, kuborezwa igufa, kwicwa, kuburirwa irengero, gutangishwa ibiturire bikomeye, kunyagwa ivyabo n'ibindi. Colonel Museremu yarasumvye rwose inguvu umukuru w'urwego rw'iperereza, no kuvuga ko yarafise inguvu kurusha umukoresha wiwe. Ivyo byose rero vyava ku kuba Museremu yarishikira ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu, abacamanza n'abashikiriza amanza. Museremu yabaha amategeko ku telefone kandi bitwa ko bari hejuru yiwe. Ingingo za Colonel Alfred Innocent Museremu zasumba kure iz'umushikiranganje w'ubutungane, ndetse Museremu ntiyanatinye kwagiriza umupfakazi w'imyaka 18 Christa Kaneza ko yica umugabo wiwe Thierry Kubwimana, kandi uyo yari yagandaguwe n'iperereza Museremu yari arongoye. Museremu kandi ntiyatinye gupfungira ubusa muganga Christophe Sahabo, n'ubu inkuru yiwe iriko iravugwa irya no mumenyesha makuru bitandukanye ndetse no mu diaspora, bivuye ku mutegetsi wo hejuru cyane yoba ashaka kumunyaga ibitaro Kira Hospital.
Uyu museremu tuvuga yari yarabaye akamana gatoye mu Burundi muri Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2022. Museremu yarakorotse gato ahabwa kurongora iperereza ryo hanze y'igihugu. Muri Ndamukiza naho umwaka uheze yarakorotse rwose asambishwa mu iperereza nyene ku madosiye y'ibiturire acarakurwa amabanga yo mu iperereza. Muri Rusama uwo mwaka uheze kandi nanone Museremu yarungitswe gukora muri komisariya regionale y'igipolisi Muyinga aho yajejwe imibonano mu gipolisi. Ayo mabanga yafashe nk'agakengere k'umushikiranganje Marite Niteretse. Akazi yagatonda ko uko yishakiye. Kanunura yabaye mu minsi iheze ndetse hari n'ivyigeze kubaho Museremu yafashe imodoka aja muri Tanzania mu bikorwa vy'urudandazwa rwiwe agenda atanabimenyesheje abamutwara. Ico kikaba ari icaha gikomeye cyane mu nzego z'umutekano aho nta ntwazangabo nimwe yemerewe kurengana imbibe z'igihugu itabiherewe uruhusha. Gusa amakuru yahanwahanwe cyane yavuga ko abamutwara bamwandikiye ngo asigure iyo nyifato urundi ucutagura kwigamba ko atangana nabo bamwandikiye ko anarengeye urya mushikiranganje w'umusivili yamurungitse Muyinga. Aho hose rero akigamba ko ari inshuti ya Mukaneva kandi ko vuba azosubira gukora mu iperereza. Gusa ivyo byo gusubira mu iperereza vyo ntivyamuhiriye kuko nubundi ntivyamuhiriye. Gusa nanone nubundi yahawe ikibanza gikomeye cyane cyo kuba nyamabanga ntayegayezwa mu biro vy'inama nkuru y'umutekano mu gihugu. Aha tukaza kandi none kuraba kuri Felicite Nishemezwe Igitega. Aka nakandi karorero Igitega aho Procureur General Felicite Nishemezwe akora ivyo ashatse vyose atankomanzi. Ni mu gihe benshi bamaze kumuvuga mu marorerwa yiwe atari make ariko akaba ari ntakorwako. Procureur General afatana n'umunyororo yagezwe icaha cyo kuganagura umuntu agacamo ububasha budasanzwe harimo gusohoka ibohero ahashakiye kugeza naho aje gukora ubugeni bwa kabiri mu yindi ntara. Wa munyororo vyashika kagirizwa kwica uwundi munyororo. Procureur General akamupfukira akirukana abanyororo bose babimwagiriza akabarungika mu yandi mabohero. Procureur General yanka kurekura umunyororo arwaye kandi yejejwe n'ubutungane agasora urusha rwo kuja kwivuza ari uko yumvise ahejeje gushikana. Procureur General avugwa mu biturire biteye isoni ariko abandi bagahanwa we akagoma ari ntakorwa ko mbere kubwo bucuti nanje Ndayishimiye akaganira ko yimirije kuba umushikiranganje w'ubutungane. Uyu nawe turaza tuzoreba mu minsi iza koko niba aya mabanga Procureur General Nishemezwe Felicite ashobora kuzoyaronswa kuko ari inshuti y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe muri diaspora ho hari audio zivuga akarenganyo kariko kakorerwa Serge George Kantungeko umwe yatanze ntahe yiwe ku rwimo rwa Ntega Marangara. Muri audio hakavugwamo Murundi abo muri Canada yatahukanye George Kantungeko mu Burundi amwijeje kumuha umutahe ibikorwa bari gusangira ariko birangira amugize umukozi wiwe amufata nabi ndetse aramuheranira. None ubu bigeze mu iterabwoba ko ashobora no kuzimanganya no kumuzimanganya. Uwo Murundi muri Canada nawe akaba yigamba ko ari inshuti ya Mukaneva. Izina ry'ubushobozi uri inshuti y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu uburekuriwe vyose mu Burundi. Iryo zina riratuma umuryango wose urindege ku mafaranga y'igihugu kaja kwitemberera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abavyeyi abavukanyi baramuwe n'abandi. Iryo zina kandi riratuma abana bahabwa ingurane zidasanzwe muri za page na bije. Abandi bakaronka ibiraka byo kugaburira abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu canke kwambika abakozi ba BRB n'ibindi. Iryo zina kandi risanzwe muri kino gihe. Mbere ikinatangaje nta bantu bigamba ko ari inshuti za president ngo bace bumva barekurewe gukora ivyo bashatse mu gihugu. Kuba udahangarwa ni kuba inshuti ya Mukaneva. Ibi bintu ngo nibikosorwe kare. President Ndayishimiye yigeze gukebura amashirahamwe yita bene Samuragwa bagaca bakora amakosa hari n'abahatswe kubihanirwa. Umukuru w'igihugu rero ngararaba yubahuke n'abaza bitwaza ubucuti na Mukaneva mu kwigamba amafuti bakora ngo nibitakorwa biri mu bizocafuza rwose ubutegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye nk'uko byigeze kubaho mu gihugu kimwe kibanyi aho hoba haradutse ico bise akazu kari kagizwe n'inshuti z'uwari umufasoni w'umukuru w'igihugu w'ico gihe.
ako kazi rero karigaruriye igihugu bagera naho bacunga bikomeye umukuru w'igihugu. Akazi rwose karononye ubwo butegetsi yigucinjira mu kaga. Iyo ibintu nk'ibi rero bidakosowe kare ngo birica igihugu nk'uko abazi vya politike babivuga. Mu yandi makuru rero abarundi baba hanze y'igihugu ngo baba bagiye gusenyera ku mugozi umwe mu ntumbero yo guteza imbere igihugu, gutunganya amahuriro mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi ndetse no gushinga inyubakwa izo kwakira ibikorwa bitandukanye niyo migambi nyamukuru ishiramwe Diaspora Ndundi rigiye kurangura. Ivyo vyashikirijwe mu kiganiro n'abamenyeshamakuru abarongoye iryo shiramwe batunganije ku munsi w'ejo uheze i Bujumbura. Ayo mahuriro akazogirwa mu ntumbero y'uko indongozi zishasha z'iryo shiramwe ry'abarundi baba canke bakorera mu bihugu vyo hanze zimenyana, zikumvikana, zigahuza kandi zikanasigurira imigabo n'imigambi yazo mu ntumbero yo guteza imbere igihugu. Kubwa Ndayiragije Samuel arongoye iryo shirahamwe Diaspora Ndundi ngo abarundi benshi ba mu mahanga bariciyemwo imice bivuye ku mvo za politike, amoko, ivyo bemera n'ibindi bituma bataja hamwe ngo bakore ivyoteza imbere igihugu. Ngo rero harakenewe cyane ibiyago hagati yabo kugira ngo hatsimbatazwe ubumwe, ukunwana no gushigikirana. Ivyo rero bikaba bizofasha kandi mu minsi iri imbere kwegeranya uburyo bw'amafaranga yababa miliyaridi 50 azokoreshwa mu iyubakwa ry'amazu azobajejwe kwakira amanama afise ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 5,000, ihoteli y'ivyumba 300, inyubako irimo ubuguriro, uburiro, ubwogero bw'abana n'abakuze n'ibindi bizoba biri ku buringanire bw'amahegitari agera kuri 6 mu gisagara ca Bujumbura. Ndayiragije Samuel akabamenyesha ko umurundi wese aho aherereye hanze y'igihugu hamagarira guterera uburyo afise kugira ngo iyo nyubakwa ishobore kuzokuzura mu myaka nk'ibiri canke 3. Uburyo bumaze kwegeranywa rero gushika ubu bukaba bugera ku miliyoni 300 y'amarundi. Gabriel Rufyiri arongoye urwego rw'inaribonye muri iryo shiramwe rya Diaspora Ndundi arahumuriza abarundi bose ko mwiyegeranwa n'ikoreshwa ry'ubwo buryo bizorangwa n'umuco. Yongera ati amategeko yaramaze gushirwaho kugira ngo ibikorwa bishirwe mu ngiro mu muco. Hagati yaho ngo hagiye gushingwa umunsi mukuru wiswe Burundi Day uzoba arogurira hamwe hagati y'abarundi bo mu bihugu bitandukanye basanzwe bamwo kugira ngo bayage kubijanye n'iterambere ry'igihugu cabo. Uyu munsi mukuru ukazohimbazwa ku igenekerezo rya 26 Gitugutu uyu mwaka w'2024. Nawe rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone ni utari wafyenda kugira ngo nawe utojucikanwa nayo dushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'ivyo dushikiriza kuri nombonesha kure. Numuhuza TV rero Imana iba hezegire ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.